nifike mkaende.
Bweranda n'umunsi mukuru w'umushaha wa Yesu. Eklezia y'Uburundi yashimye yuko twohimbaza abamarayika b'Uganda. Mu bisanzwe tubahimbaza itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko kubera iminsi mikuru ihambaye icamo aha muri aka karere, twashatse Eklezia y'Uburundi yashatse yuko izo ntwari kwemera batibagirwa tubahimbaza n'iteka n'icyubahiro, kuko birafise icyo bitubwira kandi n'iteka no kuri twebwe abanyafurika. Abo babaratiri babaye aba mbere muri Afurika b'abirabure bapfuye bemeye gupfa nta guhemuka nta kwihakana Imana. None rero turabashimaniza, tugashimira Imana, tugasaba natwe inkomezi, tuzirikana ubutumwa dufise bwo gushinga intahe ukwemera aho turi tudatinya. Uyu munsi kandi n'akanyamuneza muri paruwase, aho abatumwa ba Ukaristiya, abasangizi badasanzwe, barumva mu butumwa banezagiwe. Bafise ubutumwa butoroshe, bafise ubutumwa buhambaye, bafise ubutumwa ngombwa muri Eklezia, kuko ni benshi badashobora gushika kuri paruwasi ariko bakeneye kwakira Yesu. Urumva iryo teka ni rinini, turabasabira muri ibuka y'imisa kandi tubashigikire no mu bundi buzima iminsi yose, kubera rubanda rworoshe. Muze rero twitegure ku mutima, tubanze tugaye ibicumuro byacu ngo duhimbaze Umukama n'umugororotsi. Bwire gakomana mugira